kabiri gushika 17 uri gushika ku murongo wa 17. Ndabandikiye bana bato kuko mwahariwe ibyaha byanyu kubw'izina ryiwe. Ndabandikiye base ko mwamenye uwamyeho kuva kera mu ntango. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Narabandikiye base kuko muzi uwamyeho kuva mu ntango. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi. Ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu yakunda isi, ugukunda data wa twese ni kuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri, ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bwa buno bugingo bitanduruka kuri data wa twese, ariko vyanduruka mu isi. Ariko isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko gukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Amen. Umwana wacu Tayisa akiri mutonya byashika nkakankamira abakozi y'amwana ntaratungana, bafata umupagani ntarakizwa neza, mugabo arakundana cyane. Rero yarambwiye abonye nkankamiye umukozi yaje atangura kurira kandi atari we nkankamiye. Ariko kandi natunze abakozi babiri bavukana, umwe akora amafuti cyane, uwundi yari umukozi ari ku murongo. Iyo nkankamiye uwafise amafuti kandi barakobwa bakuze, uwundi yaje atangura kurira. Ndibaza yuko Yohana hari abantu ngaho ariko barakankamira kuva tugitangura kino gitabo, kuva kuri wa murongo 5 aguma yerekana abigira abakristo atari bo. Aguma yerekana abantu biyumvira ko bazi Imana kandi batayizi, ko ari aba Yesu kandi atari aba Yesu. Kumbure kubwo kuguma abivuga cyane, ubuherutse we yarimo avuga ngo ikimenyesha, ikitumenyesha. Kumbure vyarashitse n'abera, aratinya ko biciye muri kino cete gishobora kubarandura umutima. Igihe Paulo yigeze kwandika yirika bikorera ati narumvise ko icete cya mbere nanditse cyabaranduye umutima. Ari umugabo witwa Maxime w'Iturin mu kinjana cya 4, yariko arigisha ishengero, hanyuma ararikanira rwose cyane abereka ivyaha vyabo. Hanyuma hari inyandiko yasize ariko arasaba ikigongo iryo shengero, inyandiko z'ubwo butumwa yavuze abagize ivyaha ntazo dufise, mugabo izo yanditse ariko arasaba ikigongo ishengero turazifise. Avuga ngo nagumanye umutima uhagaze ku butumwa nabigishije ubuherutse. Ndumvira ko nshobora kuba narabakariye rwose cyane nkabagize ivyaha, ariko bikananira kubahereza ijambo ryo kubaremesha. Abapasitori barasaba imbabazi ishengero. Izindwi zibiri naragize experience umupasitori wese agira, ni kwezi hagati yo gukara cyane no koroha rwose. Ijambo ry'Imana riratwereka abantu boroheje rwose mu burongozi nka Eli n'abahungu biwe, gushikaho Imana imurakarira mbere ikamwaka ubuherezi ibihe byose. Turafise n'abandi b'abafarisayo Yesu yavuze yuko bameze batigeze baragira intama muri wa mutima w'ubwungere. Yesu Kristo aturagira muno munsi twaza kwiga igitabo ca Ezekiel muri Green, twaza kuraba ingene Yesu umwungere mwiza avuga muri Yohana 10 aba yarasezeranye mu isezerano rya kera. Imana iravuga ko abungere b'Abisirayeli biragira kandi badafata ubusho mu bwitonzi no mu rukundo. Ariko murumva ntabwo buba vyoroshe umurongozi kuja hagati na hagati. Uburongozi rero si gukara cyane, sino kwitonda cyane, ni kumenya ikibereye no gukora ikibereye mu mwanya ubereye. Rero Yohana nawe nyine afise umutima w'igipasitori, aratsi ko ari birategeza gushira ku murongo kandi agakara. Ubundi Yohana n'umuntu yitonda cyane, rero ari nzakara ngo gutora muri kino cete yarafise impamvu zo gukara. Aho ku rundi ruhande yumva yo kwandika amajambo ari mu ndemesho. Aya majambo twasomye ari mu kigumbagumba ku buryo yanditse mu buryo bw'icese gushika ku murongo
wa 14. Ndashaka tungere tuyasubiremwo turabe ingene yandikira bano bantu. Ndabandikira abana bato kuko mwahariwe ivyaha vyanyu kubw'izina ryiwe. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwamye wo kuva mu ntango. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Narabandikiye base kuko muzi uwamye wo kuva mu ntango. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi. Yohana yandika icese ni nkaho ariko aragira rap. Urabona ingene Yohana ni nkaho yo ariko arahima, userura ikigumbagumba, ingene atondeka amajambo igaruka ry'amajambo, si ukwihinguza, ni kubahiriza inyandiko z'icese aho ariko aragerageza userura ikigumbagumba muri zino nyandiko. Rero turabona ko muri mirongo ya mbere 12-14 agerageza kuremesha, agerageza kwiyumvira ku migwi itandukanye y'abantu bari mu ishengero kandi bose akabahereza ubutumwa bwo kubaremesha. No munsi nifuje ko numvuga buno butumwa turi kumwe n'abana. Ishengero ririmo abantu b'imigwi itandukanye. Ariko 15 gushika ku 17 acasura kandi kuba Yohana wawe ndakara arabaremesha akongera agakara. Umuntu ni yakundi isi urukundo rw'Imana ntiruba ruri muri we, acasura kandi kuba mushasha. Ndiyumvira ko n'ishengero uko bimeze. Hari abifuza kumva aya majambo yayandi nyene. Bana bato uko mwahariwe ibyaha. Narabandikiye base uko muzi uwamye wo kuva kera hose. Narabandikiye mwa misore uko mufise inkomezi kandi mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato uko mwahariwe ibyaha by'izina ryiwe. Ariko Musa acagaruka kandi akibutsa yuko iyo ndemesho ariko arayitanga idafise ikibanza mu mutima wuzuye mwiza, kandi ko urukundo rw'Imana rushobora kuba ari urukundo rw'isi. Bitwibutsa Yesu avuga ati mutegezwa guhitanwa musenga Imana canke musenga impwemu y'ubutunzi yitwa mamo, ariko ntimushobora kubisenga vyose. Ariko turahera kuri ya mirongo ya mbere ariko aratera intege. Ngira ngo abibonye ko avuga imice itatu y'abantu, aravuga abana bato, hanyuma akavuga imisore, hanyuma akandikira base abatama. Umuntu ashobora kwiyumvira ko kumbure Yohana ariko aravuga iyi migwi, ayivuga kabiri, akavuga ibintu bihakwa gusa kuba kuri base birasa ko muzi waheye kuva kera hose. Ku bana atangura avuga ati ibyaha byanyu byahariwe mu izina ryiwe. Mugabe ko nabonye ne bazi ubwa kabiri ko bazi data. Aca avuga imisore ko afise inkomezi, ngo cerekana iyo nkomezi iyo ziva ku ijambo ry'Imana riguma muri bo. Ariko bose abavuga kabiri. Umuntu ashobora kwiyumvira ati kumbure Yohana afise igicapo c'abantu batandukanye mu myaka mu buryo bw'umubiri. Sibyo none? Mugabo cyo tubwira impungenge kubera muri kino cete agarukana kenshi ijambo ry'abana bato ariko yandikira bose. Uretse havuga iyi migwi, ahandi hose akavuga ati bana bato ariko abwira abande, ariko abwira bose. Ni kuvuga ko mu buryo bw'imwemu ugereranije Yohana ni kuvyukuri ariko arakura. Kumbure ko ari mu myaka ya 80 ngaha canke 90, kumbura bose arabasumba mu buryo bw'umubiri. Mugabo kandi ahanini ariko aravuga no mu buryo bw'imwemu, naho bakuze hari nabo babusumvye imyaka, ariko n'abana bato kuko we n'umuseniyoro ni intumwa yagendanye na Yesu imyaka. Kubw'ico kibanza cyo kuba intumwa no kubakurira ingene yamenye Yesu, ingene yahawe ibango ryo kuba intumwa. Abasigaye mu ishengero bose n'abana bato mu buryo bw'imwemu n'abamusumba mu buryo bw'umubiri. Rero birashoboka yuko Yohana hano ariko aravuga bano bantu, mugabo avuga iyi migwi, mugabo ariko aravuga mu buryo bw'imwemu intambuko bariko mu buzima bw'agakiza. Umwanditsi witwa John Stott avuga ati iyo avuze abana bato aba ariko aravuga abantu bose bakiri bashasha mu gakiza, mu rugendo rwabo rwo gakiza bakiri mu ntango, naho bafise imyaka myinshi mu buryo bw'umubiri. Ati iyo avuze imisore avuze abantu bamaze igihe hakirijwe, mugabo bari muri fleur de l'âge, bakifise inkomezi mu buryo bw'imwemu, bagwana intambara yo mu buryo bw'imwemu, niko akoresha iryo jambo akoresha. Ati yavuze base abariko bavuga batama bishengero,
abarongozi turabizi yuko iri jambo abatama b'ishengero muri Tito muri Timoteyo n'abatama b'ishengero. Timoteyo mugabo aracari umusore. Tito nta mugore afise n'abana, mugabo n'umutama w'ishengero kandi hamaga gushiraho abatama b'ishengero. Ariko yavuga abantu bakuze mu buryo bw'ibwemu bashobora kuba abarongozi b'abandi mw'ishengero. Ndiyumvira ko twokorera muri iyo sobanuro ya kabiri mu kwitegereza iyi migwi nk'intambuko zo mu buryo bw'imwemu. Turi kumwe ga bene data, reka duherere ku bana bato. Nuvuga nti abumva ari abana bato mu gakiza bavuge amen, mwese muca mu ndabo. Rero sindababwiye ngo abana bato mu buryo bw'imwemu muvuge, ariko ndazi ngako ari abana bato mu buryo bw'imwemu. Yohana abandikira gute? Avuga ngo mwarahariwe ivyaha vyanyu, umurongo wa 12 13 agace ka nyuma, kuko muzi data wa twese. Abakoresha abaremeshesha ano majambo abiri, kuko mwahariwe ivyaha mu izina ryiwe, kuko muzi data wa twese. Hanyuma muko mubibona asubiramo kabiri bana bato, hanyuma abana bato. Hariho abantu bavuga bati kumbura abana bato no mu buryo bw'imwemu bari mu migwi ibiri. Hari abantu ariho bagikizwa, abandi nabo bamaze umwanya mutonya bakijijwe, mugabo bakiri matire bakeneye kurongorwa. Kubera amajambo y'ikigiriki akoreshwa hejuru no hasi atandukanye, tekinia, paidia, kumbure uyu mwanditsi ariko avuga abana mugabo bari nabo nyene bari ku ngero zitandukanye. Ntavyo nzi, mugabo Yesu yakoresha ijambo bana bato ariko ribwira abigishwa biwe muri Yohana 13 ku murongo wa 33, hanyuma kongera agakoresha ijambo bana bato muri chapitre ya 20 muri Yohana 5. Hose akoresha amajambo atandukanye, paidia, tekinia, kandi ariko avuga abantu bamwe abigishwa ba Yesu. Birashoboka ko Yohana ariko avuga abantu bamwe gusa agakoresha amajambo atandukanye. Rero turafata ko muri rusange ariko avuga abana mu buryo bw'agakiza, tutarinze nabo nyene kubagabura mw'imigwi. Avuga ati bana bato ndabandikiye kuko mwahariwe ivyaha kubw'izina ryiwe. Iyo umuntu agikizwa aba yuzuye umunezero udasanzwe kuko Imana yamuhariye ivyaha. Iyo tuvuze guharirwa ivyaha, haba harimo ku ruhande rumwe igikorwa kimwe Imana ikora igihe duhawe ingabire yo kwizera tugashira ivyizigiro muri Kristo Yesu, rimwe ivyaha vyacu bigaharirwa. Ivyo rero bitwinjiza mu migendanire n'Imana Data, mu busabane nk'abana, mu buryo bushasha kandi buryoshe. Umunezero uhagaze kuri ico gitangaza cyo guharirwa no kwiyuzuza n'Imana, aho urupfu rwa Yesu ruduhindura abana, birafise umunezero biduza mu bantu bashasha mu gakiza. Ngira muramaze kubibona, umuntu akumva nari umuruzi, nari umusambanyi, nari umusuma, vyose Imana yabimpariye. Mu by'ukuri ko ngaha mu Burundi abantu bigishijwe yuko Imana yahariye ivyaha vyabo vyo muri kahise gushika bakijijwe, hanyuma asigaye kwizira baharira ku munsi gushika bazashike mu ijuru. Mugabo bitubwira ubwa mbere le pardon des péchés nka un seul acte iba rimwe rizima, kandi kuvura ivyaha vya kahise ibizoranga ubuzima bwo gukura kw'imwemu kuwo wizera gushika azatunganye rwose kuri wa munsi. Ivyo vyaha navyo nyene arabiharirwa mu gikorwa kimwe ca Yesu Kristo. Hanyuma kandi uyu mutima w'imbabazi dukwiye kuwakira nk'igikorwa cyo kitwinjiza mu migendanire na Data. Naho nyene hari ukuntu twiyuzuza na Data rimwe rizima, hari ukuntu nyene dukura mu migendanire na Data ku munsi gushika kuri wa munsi tuzonywana rwose na Data tukamuraba mu maso mbona nkubona. Rero yaba reconciliation irafise ukuntu iba rimwe rizima mu gikorwa ca Yesu Kristo kitwuzuza na Data rimwe rizima. Yaba le pardon des péchés ni un acte par lequel biciye mu kwizera. Mwibuke duhamagara gukura mu kwizera ku munsi, ariko rero na un acte de foi ibanziriza gakiza, ari nayo idutumbereza kuri Kristo, ivyaha vyacu vyose bigaharirwa. Kino gitangaza umuntu acitegereje ico muza kumutera umunezero, ni encouragement idasanzwe. Murabe yashize muri kahise kuko mwahariwe ivyaha vyanyu kubw'izina ryiwe. Izina ryande
bya Yesu Kristo. Duharirwa ibyaha kuko ikimaze cya Yesu Kristo. Duharirwa ibyaha muri Kristo Yesu. Hari umuntu yahora asengera ngaha iminsi yose yicara ngaha imbere ariko arandaba mu maso, mu nyuma acija kuba umuyisilamu. Hari umunsi umwe yashize kuri statue avuga yuko Allah ari Dieu miséricordieux. Hanyuma ndamwandikira ndamubaza, ni kuruhe rufatira Imana igira imbabazi umuntu? Ni wowe ubidesida ko iri miséricordieux? Imana ishobora kuduharira itaduhaririye muri Kristo Yesu, kuko muri Kristo Yesu imanzi igahana icyaha cyacu hanyuma ikaduharira. Niba ushobora kuvuga abayisilamu yuko Imana iri miséricordieux kuko itegereza guhana icyaha kandi nta teoloji y'ikimazi mufise, nani majambo irabarakiye, ikintu kigoye kwakira. Mugabo n'ukuri Yohana avuga ati mwahariwe ibyaha mu izina ryiwe. Iyo tuvuze guharirwa ibyaha ikintu kiryoshe kubera cyari mu mutima w'ubutumwa bwiza mu ntango z'ishengero. Luka arandika muri chapitre 24 kuva ku murongo wa 46, Yesu Kristo aganira n'abigishwa biwe aravuga ati nimwari musanzwe muzi yuko Yesu Kristo akwiye kubabazwa nk'uko ivyanditswe bivuga, maze akazuka, maze ukwihara no guharirwa ibyaha bikavugwa mu izina ryiwe. Petero asubira muri amajambo ariko araganiriza Korneliyo, wa muromani w'umusoda yamutumiye mu nzu, yatumiye n'abagenzi. Hanyuma Petero aravuga ati ko havugishwa n'Imana bavuze yuko ukwihana no guharirwa bibonerwa muri bo. Avuze ngo mwarahariwe ibyaha, anemplitse ngo mwarihanye, kuko hano hose ari kino cizerwa cyo guharirwa gifatanye n'icizerwa cyo kwihana, kuko kwihara no guharirwa ibyaha bibe kuvugwa mu izina ryiwe. Encore une fois mwumve, twihana muri Kristo Yesu, duharirwa muri Kristo, twihana muri Kristo Yesu. Hari abantu ngaho b'abapagani kubera lo sens morale bafise, ashobora gutaha kavuga ngo ariko ndumuhimbira n'ukuri, je ndimbwa n'ukuri, rasiyo sinayitaye mu kabari, je ndimbwa ndumuhimbira, umugore wanje ankunda gutya none mvuye kuryamana na maraye, oya n'ukuri n'ukuri. Mugabo si wapatase yo muri Kristo Yesu. Twihana ahaporo na Yesu Kristo, twihana ko twabonye ukwera kw'Imana muri Kristo Yesu, niho n'imbabazi tuzironkera muri Kristo Yesu. Ikintu kiryoshe agarutse munsi aca yongera ko kuko muzi data wa twese. Kubera izi mbabazi zitwinjiza mu migenderanire n'Imana data. Iyo avuze abana ko bazi data wa twese, ariko avuga ko bazi data mu buryo buri relationnel, kuko iki gikorwa nyine cyo guharirwa kitubwira abana b'Imana. Uku kumenya data avuga ku bana bato si ugukura rwose mu buryo bwo kumenya ibintu. Mwibuke yuko hari abantu bakora batera ubwoba, bazi ibintu byinshi, babigisha inyigisho z'ibinyoma mugabo zihanitse. Ndiyumvira ko hariho umwana mutoya yarikizwa. Ndiyumvira ko hari abantu ngaha bariko baramumviriza inyigisho z'ibinyoma, hanyuma baravuga bati mu by'ukuri naho nashobora kwisigura, Imana yarabaye data, ndazi Imana nka data, ntaco bihindura. Uko niko kumenya relationnel biranga umuntu agikizwa. Mugabo mwibuke Yohana avuga abana bato, ariko avuga ishengero ryose bariko arandikira. Naho bino bintu bifite akanovera ku muntu agikizwa, byategerezwa kuranga ubuzima bwacu bwose, pepa uzi imyaka tumaze dukijijwe. Naho bifite akanovera ku muntu akwiza kuri Yesu, twategereza kugumana ku kanovera. Ndakunda Petero ngene yanditse, ariko aravuga ibijanye n'akaga ko kwibagira umwuhagiro w'ivyaha vyacu vya mbere. Tusome Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo w'icenda, kandi abasomere. Havuga ngo kuko uwutagira ivyo n'impumyi abona ibiri hafi gusa, yibagiye umwuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Ariko avuga ko hari akaga ko kwibagira ico gitangaza Imana yadukoreye cyo kuduharirira muri Kristo Yesu. Avuga ati uvyibagiye nta nubwo ashobora gukura muri sanctification, ariko arabigisha ngo nuko noneho ukunda bene data mukwiye ukuriza mukwiye kwihangana. Ati rero utakora ivyo nuko aba yibagiye ibyaha vya mbere yahariwe. Atubwira yuko gutakaza dohwanja kira gitangaza kiri mu guharirwa bituma n'umuntu akonyera mu rugamba rwo kwezwa.
kama biragoye gusaba umuntu atarigira harigwa muri Kristo Yesu ngo natungane, naho yobikura, naho yobivoma. Kuko iyo tunaniye gutungana twumva hari ikintu tuba gusa gisigaye tuyaproshako. Imana ni Data, iranyakira mu mbabazi zayo. Mbega ni gute kino cizegwa cha Imana ni Data, the fatherhood of God, la paternité de Dieu, igihe kino cizegwa kigamije gukomeza muri twebwe doctrine ya assurance. Hariho assurance tugira itagaze ku bintu byinshi tuzi, yageze kuri fatherhood. Ya mugenzi wangu, fatherhood, la paternité de Dieu. Paulo yandikira Abaroma 8 ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15 ahavuga ibijanye n'icizego cyo kumenya neza ko uri umwana w'Imana, akoresha amajambo nk'aya nyene. Umurongo wa 15, kuko mutahawe mwemu y'ubuca ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mwemu wo kubahindura abana b'Imana. Iri jambo arindyo bitavuga ni l'esprit d'adoption. Niwe atuma dutaka tuvuga ngo Abba Data. Data ni jambo rimenga gato. Hari abana bacu b'Abarundi batangura kuvuga mama bataravuga papa, ukumva ko rigumye. Muga mu rurimi rw'Ikiyahameye Abba byari jambo rya mbere umwana agiteta kivuga ryoroshe kuvuga Abba. Ngo data urumva hari biki teragumye ku mwana. Rero nata atazi byinshi, adashobora kuvuga byinshi, hari jambo azi kuvuga Abba. Ninda rimuvugisha l'esprit d'adoption, mwemu yatumye acika umwana w'Imana. Niwe mubwira yuko ikintu ca mbere atunze nuko Imana yamwakiriye nk'umwana. Iyi assurance nta muntu ashobora kuyiguheza. Shaka utonde ngaha twiga inyigisho zifite zingana, utaracika umwana w'Imana nta assurance uzovugiza. Shaka kumenya ibintu byose umenye kubisubiramo. Hariho kuvura umwana w'Imana ko mwemu yaravugira muri wowe avuga ngo Abba Data. Sinzi vyinshi ngo ndazi kimwe, Abba Data. Sinzi vyinshi, ariko Imana ni Data. Mwibuke ikintu kiza guhindura iyo migenderanire. Wa undi watiga kubera agorotse kandi acimanza zibereye, ukamwita Data, ugahoha umuvuga muri affection. Ico gitangaza cabaye ryari? Cabaye kubera urupfu rwa Yesu Kristo. Ikimazi Yesu ari hejo gituma twita Imana Data. Hariho la paternité de Dieu mu buryo buri general, ko abantu bose baremwe n'Imana. Paulo arabivuga ariko yigisha abapagani babagira iki muri haya byazo mu 17 ko Imana ariyo soko y'ubuzima, ariko hariho Imana kuba Data kubikimazi cya Yesu Kristo. Mbega urumva ufise assurance. Yohana abwira ati naho nashapfuriye abandi bantu abari muri mwebwe bigira abakristo atari bo, ndiyumvira ko hari abana mu gakiza hano bashobora kugira ubwoba ko yanavuze ni utitondere ibyagezwe by'Imana wose umwana w'Imana. Umwana mu gakiza abakigerageza gutambuka kanagwa, ashobora kugira ubwoba kubera Yohana yavuze ayo majambo ati yo mwasheje ko nabeshe ubwo Imana iranze. Yohana acigaruka mu gipastor akavuga ati oya bana bato narabandikiye kuko ibyaha byacu byahariwe mu izina ryiwe. Bana bato narabandikiye kuko muzi Data wa twese. Tuje kuri base turangiriza ku misore. Ndabandikiye base kuko muzi wamwe wo kuva kera hose. Asiye ubwa kabiri aguruza iryo jambo ko bazi bamenye Data wa twese. Mwibuke abana bazi Data wa twese mu buryo bw'imigenderanire bw'itangaza ca adoption, ariko bazi Data wa twese mu bumenyi barashobora kubisigura kandi na experience barabibayemo. N'ubumenyi buri experimental, n'ubumenyi buri dynamique. Hari abatama b'ishengero, hari abantu bakuze mu gakiza, niyo mpamvu yumva kwija mu uwahereye kuva kera hambere. Barazi Data yamye kuva kera, barazi ukwizera kw'intumwa, barashobora gufasha abandi. Paulo arandika ati abatama b'ishengero bakwiye ko bashoboye kwigisha kugira ngo batange umurongo w'ivyizerwa. Abo bantu turakeneye. Umutama w'ishengero si umuntu azi gusa, akwiye kumenya. Mugabo n'umuntu afise ubwenge bwo gutanga ubumenyi.
umutima wo gutanga ubumenyi kandi umuntu afise experience y'ubwo bumenyi uwo arashobora kuba mu barongozi. Murabe hano hantu Bibiliya ntigeze ivuga abakobwa canke abagore, iyo ivuga abana bato, iyo ivuga imisore ntiyavuze ngo imisore n'inkumi, kubera umwitwariko si wo kudondagura abo bantu ngo specifique ngo umugore n'umugabo, ariko abo bantu bari muri iyo migwi nyene. Bibiliya ivuga ngo bene data, ikoresha ijambo brethren, les frères, mugabo si uko itari kuvuga abakobwa mu gakiza. Turakeneye abamama bakuze, turakeneye abantu bakuze mugabo batakuze mu myaka gusa, bakuze mu vyizerwa, bakuze mu mutima w'ijambo ry'Imana, bakuze no muri experience y'iryo jambo ry'Imana ryagejejwe mu buzima bwabo. Biraryoshe iyo mw'ishengero abantu utamenga n'abadoreza. Umunsi umwe nigeze gutwara umuntu umwe ngenda kumupresenta, nafise umugenzi aciye ubwenge cyane, hanyuma ndamutwishira umugenzi wanje, ndamubwira nti ndashaka uyu muntu mumenyana, n'umuhungu aciye ubwenge, n'umuhungu vraiment yize, afise maîtrise zibiri, ndashaka ko mumenyana kabisa. Hanyuma bamenyanye, ndamubaza mbega wa mugenzi nakumenyikira wamubonye gute? Ngo c'est un adolescent spirituel. Adolescent spirituel sinari ndakizi. Ishengero rigizwe n'abadolescent spirituel ibintu ntibimaje. Iyo rigizwe n'abadolescent intellectuel ibintu ntibimaje. Ishengero rikakenera abantu batuje, batazi gusa, badafatira ibintu hejuru, bafise amaguru hasi, ubumenyi bwabo bwagejejwe mu buzima bwa misi yose. Abo ni bubaka ishengero kandi nibo barirongora. Nashaka tugaruke kuri kano kajambo mwa misore, aho agaruka kabiri avuga ati mwanesheje wa mubi. Hanyuma Musa agacandika kuko ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe, mufise inkomezi muhabwa ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe. Yandikiye imisore, yandikiye abantu bamaze imyaka myinshi mu gakiza, ngo kandi bamaze kugendana n'Imana, bumva boduga imisozi, bumva bosenga iminsi 40 bakisonzesha. Umusore mu buryo bw'imwere ushobora kwisonzesha. Narabandikiye mwa misore kuko mufise inkomezi. Hari ikintu c'urugamba rwo mu buryo bw'imwemo, mwanesheje wa mubi. Hari ikintu c'urugamba rwo mu buryo bw'imwemo. Bibiri twereka ko turimwo. Turakeneye abantu bafise endurance muri combat spirituel. Uno munsi mu gitondo twasenganye nabangaye. Hari abantu bo dutangaza amasengesho hano batarigera baza. Ndashobora guhana intambara mu buryo bw'imwemo. Nibaze cyo kuba mw'ishengero ugwana mu masengesho kugira ngo rineshe wa mubi. Twize igisabisho datatuza ngo nutume udufashe nituneshe mu mageragezwa. Mwibuka ariko vuga muri byinshi. Ishengero rirategwa, rihagarikirwa n'abandi, n'abantu bafise inkomezi mu buryo bw'imwemo. Bashobora gusenga na endurance, bashobora kwisonzeshereza ishengero avec endurance. Paulo avuga ati kuko abo tugwana atari inyama n'amaraso. Hariho realite ya combat spirituel, nkuko John Stott abivuga. Hari realite ya combat spirituel. Tukeneye abantu bafise endurance muri yo combat. Urabona abaririmbyi baririmbira ngahanye hiraye tubosha, hamwe mubwira ati turi mu rugamba rwana, ntavyashobora. Azi ko hore yiwe ari hiraye tubosha. Ishengero suko rikura. Ngaba naho hano turafise abantu combat spirituel. Apana tukumixe, tuko mu combat spirituel. Abo tugwana saba inyama n'amaraso. Petero avuga ati reka kudandabagirana, kuko umwasi ameze nk'intambwe igenda iroha yifuza uwo yorotsa, nuko mumugwanye mushikama. Turi mu ntambara yo mu buryo bw'intego. Mbega tuyigwana gute? Ubwambere mbere tuyigwana biciye mu ijambo ry'Imana. Amen. Zaburi 119 ku murongo w'9. Mbega umusore atokwezesha iki inzira ziwe? Bitondera iby'Imana yihanikije. The word abides, la parole demeure en toi. Si la parole ne demeure pas en toi, ntacyo ushobora kumara. Hari abantu twigisha ngaha et la parole ne demeure pas. Hari abantu baba mu vyizerwa imyaka n'imyaka, ijambo ntirigume muri bo. Naho wogira amatate gute abo bantu ntaco bamara mu buryo bw'imwego.
ijambo rigira riguma muri imisore rero mu buryo bw'ibwebo icakira ijambo avec empressement. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo niyo mpamvu mukwiye kurushiza kwitwararika ibyo mwumvise kugira ngo ntimutwagwe akayombekere ngo mubivemo. La force spirituelle ihera mu gufata avec empressement la parole de Dieu. Ariko ndafite amajambo makeyi nifuza turabigere Yohana na Petero baterera muri kino kiganiro cy'intambara yo mu buryo bw'imwemwe. Petero wa mbere igice 3:8 afite amajambo aduterera havuga ngo mwirinde ibiboreza mwame mugavye mwasi wanyu ari wese atanagendagenda nk'intambwe yifuza arondera uwo yorotsa mumugwanye mufise ukwizera gushikamye muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyandi ishitswe no kuri bene data bose. Iyi mirongo ibiri turashaka kwikura ingene turwanya Satani. Nivyo ijambo riri hagati na hagati n'ukwizera kandi wizera ijambo ry'Imana ko riguma muri wewe. Ngo turavye hirya no hino turabona ibintu bidufasha muri urwo rugamba rushingiye mu gufata no kudomehana ijambo ry'Imana. Bwa mbere mwirinde ibiboreza. Ibiboreza ni ikintu unywa kikagutwara ubwenge, icyaha kiragutwara akayombekere. Ariko yandikira abantu basaragiye mu bwami bw'Abaromani bakunda akavinyo. Mu cyatiri ubutegetsi bw'Abaromani busanganguka, ababarbari bakinjira kuri frontiere nord bakaryabika hasi ubwami bwari bumaze ibinjana 4. Yari indiscipline, abasoda baranyo hakaborerwa. Umunsi umwe umwansi arateranisha. Turafise ibintu turimwo. Hari abagenzi ufise bagutuma uborerwa. Abantu batakungura ibintu mu Mana. Batutse ijambo ry'Imana riguma muri wewe. Hari ikindi bakumarira barakuboreza. Hari abantu baborerwa n'agakashi. Kubera ko yataye umutwe. Ubwenge bwagiye. Kubera kashi yaborewe. Hano baborezwa n'icubahiro. Banaho ntikora. Baborewe. Mwirinde ibiboreza. Ko turi mu rugamba. Soyez sobre. Umuntu arashobora kwipermeta kutaba sobre. None atabaye sobre vyogenda gute ko umwansi yinjira umwanya wari we wese. Ashobora kwipermeta kutaba sobre. Ashobora kwipermeta kutaba sobre. Hari inkuru yambabaza. Pastor George twadukorana hano. Yafise mukuru wiwe yagiye muri SMO. Sore mwiza n'abahungu babeza, abahungu abanyagihanga. Aja muri SMO. Yafise umumenyerami adasanzwe. Bakundana banywana muri twose. Aba mukuru wa George niwe yari kwirondo, niwe yari mu cyumba baragomborana ajya y'abasoda kandi abanyeshuri. Hanyuma niwe yari kuri garde. Murambabara umugenzi we niwe yari kuri garde afise inkoho. Mukuru wa George yarajyamye. Hama asohoka kugira petit bezo. Ujya mugenzi we n'umumenyerami. Kubera bajya abantu babarukira mu hantu hari danger. N'ishamba abana hejeje secondaire byo n'ibyabaho. Rero umva waje kuri garde n'ubwoba. Kubera ubwo bwoba ujya mugenzi wasohotse muri petit bezo acaramurasa. Yumvira ngo n'umwansi. Kubera ubwoba bwamuparalije. Hari ibintu vyinshi cyane bituma tutaba sobre ngo turwane urugamba. Hanyuma verset 9 mumugwanye mufise ukwizera gushikamye muzi yuko ibibabaro uhanye nayo namwe ishitswe kuri bene data bose. Tugwana dufise umutima wo gusufra. Niwitaho ibiza kugushikira. Nuri kurarondera confort. Nimwizere yuko urugamba murimo harimo souffrance. Kandi ça fait partie yo kuba umwigishwa wa Kristo. Iyo umuntu afise mentalite yo kurondera confort, ashobora kugwana urugamba. Amajambo ari muri James, muri Yakobo, umurongo wa 6 gushika kuri 8, mwumvirize. Ariko itanga ubuntu burushirije. Nico tubivuga iti Imana igwanya bibona ariko abicisha bugufi baho ubuntu. Nuko mugamburukira Imana ariko mugwanye Satani nawe azobahunga. Mwiyegeze Imana nayo izobegera. Naho nyiravuze ngo mugwanye Satani mu mutima uciye bugufi, mu mutima wiyabandona au Seigneur. Sukumenya gusa ni n'umutima wiyegurira Imana. Mwiyegereza Imana mwicishije bugufi, mugamburukira Imana, la soumission, surrender. Urugamba turugwana mu kwisumeta avec humilité et avec abandon ku Mana. Nous dushobora kugwanya Satani.
ngo bari abantu nk'abo muri iri shengero cy'ukuri twari dufise ubutunzi budasanzwe. N'abandikiye bana bato kuko mwahari ibyaha byanyu mu izina ryiwe kandi muzi data wa twese. N'abandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere hose. N'abandikiye mwa misore ko mufise inkomezi mwanesheje wa mubi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe. Umwanya mutonyi usigaye 15 gusha kuri 17 avuga ngo ntimugakunde isi. Ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu yakunda isi, ugukunda data wa twese bikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri, ari ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bwa buno bugingo bitanduka kuri data wa twese ariko byanduruka mu isi. Ariko isi irahera n'ibyifuzo byayo, ariko gukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Turazi ko Bibiliya ivuze isi itamiri kuravuga ikintu kibi. Isi yaremwe ingene isi ishura ubwiza bw'Imana, amajuru hamagara yandi majuru. Imana yaremye ibintu vyiza kandi iravuga ngo ni vyiza. Rero hari uburyo bwo kwitegereza ivyiza Imana yaremye no kunabikoresha mu mutima wo kuyihesha icubahiro. Ariko kandi isi ni uburyo Satani atunganije imibereho y'abantu, ibyo biyumvira n'ibyo bakora, ku buryo bideturuna umutima ku Mana, ku buryo systeme y'ingene abantu biyumvira n'ingene babaho biri etabli en opposition n'Imana n'ijambo ry'Imana. Ibyo twiga mu ishure, ibyo abavyeyi bigana abavyeyi baducira, ingene batudefinisa success n'ibindi bitandukanye. Isi yarapanze ubuzima ku buryo bitandukanye n'ubwenge bwo muri Bibiliya n'akarangamutima k'Imana. Ariko aravuga rero ingene Satani uruhara afise mu isi, umwami w'iyi si, mu bikorwa ubwo bwami ntabufise kubera akomeye, kubera abantu bamuha ikibanza mu vyumviro mu mitima, agaca atunganya isi ku buryo mu mugararizo kuca Imana ivuga kandi iri. Abakitwa rero abakristo bakunaja a contre courant, mbega ukuniyumvira ibi nifuza ibi ndondera burya sisi bidefinisa ni ijambo ry'Imana ribidefinisa. Hari abajambo abiri jewe novuga akomeye twayize mu gitondo abo twari kumwe mu masengesho. Ivyo twifuza, ivyo duhamira, ivyifuzo mu vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ikintu kimwe. Ivyo twifuza kandi duhahamira tudafise haba ari mu mutima w'icaha. Twasubira muri Yakobo ahavuga ngo mbega intambara ziva he, imivurungano iva he muri mwebwe, ni ivyifuzo bigwanira mu ngingo zanyu, niyo mpamvu ivyo musaba mutabihabwa. Umuntu adafashijwe n'Imana yifuza ivyo adafise bigatuma abihahamira nk'ab'isi bikamunyohamo urukundo rw'Imana. Hanyuma ivyo afise akabigira nk'ubwibone, ivyo twita ubwibone bwa buno bugingo. Ivyo adafise arabikonvoita, ivyo afise akavyishimiriza, l'orgueil de la vie. Rero yaba ari romanque ivyo adafise canke yaba ari ivyo atunze, hose bikoraniriza hamwe gushasa Imana mu kibanza ca mbere mu mutima wiwe. Ivyo adafise avuga ati hamwe nobironka niho noba umuntu, hamwe nobironka niho abantu bonyemera, hamwe nobironka niho nogubwa neza. Hanyuma ivyo adafise bikamutuma ivyo afise arivyo bimudefinisa, akabigiramo ubwibone. Ubwibone bwa buno bugingo ni ijambo ritamenyerewe cyane muri Bibiliya. Mbwa yisobanurwa ivyo dufise mu bugingo bituma tugira ubwibone. Ubwibone rero siba ko muravuga ati jewe ndibona nk'abantu tuzofa bivuze cyangwa nzofa mvuze iyo ndirimbo nayo nzosohora. Hari indirimbo abanyamerika basohora biyemera batera amahera ku gitanda, take my money, take my wallet, open it, take my money, spend it. Abantu batavuga gutyo hoye. Mugabo ingene yibona, ingene yiha agaciro, ingene agubwa neza, abihabwa n'ivyo yegeranije mu buzima. Siko mumeze. Yakovuga ati ingorane mufise nimwe muzitera.
Ce sont les convoitises zikorera dans vos membres. Uno munsi wari frustration yose ufise, kolere yose ufise, depression ufise, ihagaze ngaha. Ni ivyifuzo by'icyaha bikorera muri wewe. Urukundo rura kubisatisfeza, ibibaye satisfait naho bishasa Imana. Yohana avuga ati urukundo rw'Imana rushobora kuba muri uwo mutima. Ntibishoboka kuko wize hatahura yuko ivyo bintu ariko arabisha amaso, ivyo riko biramuhereza agaciro, biriko birarengana. Imana yabiciye ku rubanza, isi iriko irashira ararevyifuzo vyayo. Mwari mubizi amazu meza Imana yaciye ku rubanza, ivyiza vyose vyo muri ino si birivuye à la perdition. Ndabwira abajambo twavuze mu gatondo, isengesho rya data wa twese ritagaruka ngo data wa twese. Imana ni data, bitwibutsa ikintu gitangaza ca adoption. Mugabo uyu mwana w'Imana raba ingene ivyo yitega ku Mana mu buzima bufatika. Avuga gute? Uduha umukate wa buri munsi. Avuga Mana kuko umbereye data, ukaba ugaba amafeza n'abazahabu vyo mw'isi, niki nzokera. Atangura ngo data wa twese, hanyuma mpa gusa ivyo tuberanye no munsi. Icaha ni kwifuza ibirenze ivyo ukeneye gusa. Uko imitima yacu irukanga inyuma y'ivyo, tuba twegera ko tutizera urubanza Imana yaciye inosi. Imana ihabwe icubahiro. Imana irahezagire. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa